ushobora kumara nk'imyaka 3 aryamira urubavu rwiwe nanje ari ugwe wanje abijya byo koderanja nk'umudamu uti hindukira ino sinzi abacuranze bavuze ngo tuvyaranje ugaca wumva ngo cyo ntigishoboka uyarombayemwo niho mwijoro naza numva ndaranokirezwe ibintu umva ibintu biriko binuka nkuko yagumaza mu bintu byo kurondera imiti ngo ngira ikijuju ngo kubera ngo papa ngo yatunze abagore benshi ngo nanje ngo nozohava ntunga abagore benshi avyoshwa rero na mukadata byaranurutse rero birakomera gose ku buryo nshitse muhira nawe atarataha aza herekejwe nabo bari kumwe nakubitirwa mu nzu mbere kwanza nkuru yo mwana isubira inyuma umuhungu wanje w'umusore acara nkurikirana nko ku metero 30 ankubitirayo rugero aho hose bantabara abanyamurima bavuga ati tabara ntumumwice turamwumva abakwe bawe nibo bokwisobakwe nibo baza kugukubitira mu rugo rwawe kubera nabamvuze ndiko ndabatesha uwo murongo wo kuguma bitorera ko gasenene nyene niko novyiga no kuvuga ko umusore nari nibufise nsanga namurashe n'indamumbure hamara ko akwirinda guhemuka iyo ndamaze kuyimbwira nemezwa neza ko naharaje niko nari ndabarose nyene numva ko nshaka umwana uko njumva inkuru y'umuntu afise umwana numva umenga aranjomvye nk'akantu uti nanje kuronka umwana bizogenda wari wowe batsukuze ubwo nyene atoye umupanga aho bangura ngo awunteme imana iramfasha nje ndamukatira amaboko mu kirere nk'uko turuvugutsanya ndavugana n'Imana ati ujemvuye ku kazi none ukaburi nka nungira inkomerekera hanyene ariko jewe ndi mu bahotewe bikomeye kuko gupfungwa ukwezi kose uzira umwana wavyaye ashigikiwe na nyina yibera kwibarabara ndima hibo ntugira aho urumva kuva ico gihe mu 2005 naho mfise uyanga witwa gute nitwa Nyandwi Jama nawe urubatse je ndubatse urafise umufasoni umwe ego mfise umudamu none kuri muri rino shira hamwe nawe waje gufasha abandi bagabo bageramiwe canke bon bafite ibibazo mu ngo canke nawe urabifise bo kungene nubatse bisigura ngo haraho noba ntaniye n'utubatse ariko kuvana nuko nta divorce ihari ndavyita ko ncubatse kwerekana novuze ko ataho mutaniye n'utubatse mu byanshikiye biragaragaza neza ko ntubatse uko kugera isaha ndi mu buhungiro uri mu buhungiro gute mu rugo rwawe nk'ibyo byo kuvuga ati mvaha ntihaseseka amaraso mitemo kuja novuga kuti mpunge ndabave impande ku vyama vyabaye sinze mpave nkora ivy'amategeko atemera nkabijya byo gutwarwa n'agashavu gasanga urafitaniye abana uwo mufasoni wawe uwo mudamu we wanje turafitaniye abana b'abakobwa 2 ari nayo ntandaro yacatumye ngira ingorane zikomoka niyo ntandaro no kuvuga iyo ntandaro abana banje n'abakobwa 2 mu ntango tukibaronka uko navuga uko twafatanye yavuye ku bagabo 2 hamwe arahavyara umuhungu ahandi arahavyara umukobwa ariko ro bice bituma abo bagabo nyene nagiye kumuronka bavanye byarabaye intandaro kugira nubake nabi bakize ko abo bagabo bo umwe yarakwega undi agakwega urumva bashaka kumusubirana uwo mufasoni wawe yego bashaka ko asubirana nawe umwe n'umuyisilamu ngaha mu kigwati nyene barafitaniye umuhungu n'umusore wewe uwo mwana wiwe w'umusore yavuga ati papa kubera iki jewe mama noba mbona atari ngaha kandi ukafise n'abandi bagore ngaha bajya ivyawe mgo mama ntamubona bigaca bituma rero uwo muhungu wiwe umengo arafise ibintu agenda aracome ku nyina yuko vyohava bituma nkumbure no kunyubaha bitabamo hanyuma izo ntandaro rero abo bandi bakobwa bawe 2 mwabyaranye babaye intandaro gute kugira ngo mubane nawe je no kuvuga ko umwana wa mbere narabanje ndamushira mu ishuri ryo kumenyereza umwana mu gihe atarakwiza muri gardienne muri gardienne
hama arateba arahaba umwaka umwe kubera yahize umwaka umwe nje ndamushira rero mu mwaka wa mbere nyene ujyawuzwe n'amategeko umwana ariga birete yiwe yagenda inyereka amanota meza hama ageze mu wa gatatu ncafata mutoya wiwe nawe ndamushira ku ishuri nyene abana bagenda bariga mugo umwe ageze mu wa gatanu uwundi ageze mu wa gatatu ntangura kubona inyigisho rero zitari nziza kuri mama wabo agira ku bana bawe no kuvuga kajya kayago ko mu nzu k'abavyeyi je nagerageza nkigora kugira kuko abana babiri b'abakobwa ucumva ko ubamanira inyota yego nari ndabarose nyene numva ko nshaka umwana uko ncumva inkuru y'umuntu afise umwana numva umenga aranjomvye nk'akantu tinanje kuronka umwana bizogenda wari wowe ubatse ukuze wari waratevye kubaka ika ntivyari cane ahubwo je nari muto ahubwo ko uwo mudamu uvyumva ko n'umutwaye ufise abana babiri sawa hanyuma ukataha kugira muganire n'abana bawe ugasanga babahaye izindi nyigisho izo nyigisho rero uwo mudamu inkuru y'umwana isubira inyuma no kuvuga nabo bandi bamutwaye aje ava mu kiyaye burya hari ibintu nkumbure tuzogenda turatahura utwara uvuye mu kiyaya ni gake zikunda kurama ingo nk'izi kubera baba baragutse kujya kuntu nkumbure uco vyumva ari ubwigenge umenga arabamwo muri utu na turiya yiha turya na turiya ugaca umenga nk'iwaba ataturonse ibintu ntibiheza ngo bigire umuco mwiza hamara ko iyo ntandaro nariko ndavuga abana rero hagezeho tuganira nkavuga ati bana ati mwebwe n'ukuri ti ubuzima n'ishuri ti buryo utize nturonka ingene ubaho ti murabona ko ubuzima bwose bugenda buba mwindura nyina rake ivyumva uko agaca arasamwe akajambo ngo ngo je ngo ko ntize ngo sindiho ngo mbega ngo bibaza ngo ubuzima ngo n'ubw'ishuri gusa cyo wumva ari ko umwana w'umukobwa n'ingene ahanini umenga arumvira nyina cane umwana azanguvu yariko arashira mu ishuri zigaca zigenda zigabanuka wowe urumva madamu wani yashaka ko abana biga nawe washaka ko biga burya rero ntibitevye umwana wa mbere acagarukira mu mwaka wa gatandatu aca atangura kwizanisha udukuru ngo je ngo papa ngo nukuri ngo ejo sinzoja ku ishuri ngo iyo ndiko ndaraba mwikaye ngo nza mbona ngo ibintu bitaragurika toya mwana wanje ati nukuri turabona ko se mwebwe babiri nta kungene rero mutokwiga ati muba munsebeje umwana akavyumva mugabo bukeye n'ubundi agaca azana nyene vya biharuro nkaca mvuga ati rero jewe mbana n'ivuriro hagufi ry'amaso ingo ndakujane kuri mbone neza kubera no turafise ivuriro ryari rivugwa cane ko rikora rivura amaso umwana ndamujanye kuvuga kumupima gusa bamuguha randevu vyasaye ibihumbi 15 kugira ubonane n'umuvuzi ivyo ntaco nta ni paracetamol baguha kuri ivyo yabara basi umwana nyene baramunyakirira baravuga ati rero we tugushize kuri randevu igeze nca ndagenda nca ndiha ibihumbi 45 kugira bamuvuze yego baramuha amarore baramuha n'utunini tw'amama gisisirine n'ibindi sinzi bobo abaganga nibo babona ivyo bamubo umwana ndaza nca ndamwinginga ati rero subiraho ku ishuri urabe neza uzoritwararika utwo turore ntuzo twonona urabona ko turonse mu buryo butoroshe umwana akaja ku ishuri aje ubundi nkasanga umengo ntavyakiriye neza nkaca ronka arati burya rero irakoze urabona ugu mu ngoro nta maso ugwaye ti reka twandike ikintu ngaho nkandika akantu nkajya nkaca ndamubaza nakanditse nyene mu nkakure yiwe nko kugera hajya ati mbwira irya ndome haro naba namunejeje namutembereje nkano kugira mpenyuze ko ari amaso nyene bikwiye namuguriye nk'utuntu hajya gaca mbwa ngo panga ujya ngo bazijya twarazirengaye ngo ndaziyizi ngo ujya ngo si be ngo si usi asiki aro nkaca nandika n'ijambo ari ijambo nakunda kwandika rivuga ngo Imana niyo nkuru kubera no kunze wanje iryo jambo rirahari cyane nkaca mbona bisomye nyine atakibazo ariko turabona rero yuko atamasa kwa
none byavuye bibandanya gute kugira ngo birinde bigeraho mushobora kubana nabi n'umupfasoni wawe kuri ibyo utubwiriye ko ntuzenya kugira ngo inyuma ya rona cenda mugati wa mudamu we nukuri urabona yuko wewe abantu utari kuri abankundisha kuvyo tuvugana wewe rero urabe je uzurampa akanya nivuganira n'abana duheza mugabo utagumucomeka mwandi majambo umugore ivyo biramuvuna mu mutima turanka kubihuriza ko umwanya wari wo wose aragera naho mbere jewe azavuga ngo ntaco nshoboye nkavuga ati mbeho we kubona nakuvyaye kwa abana babiri wewe ubona ataco nshoboye gute aragira naha ngumukana nyene birakomera ku buryo dushobora kumara nk'imyaka 3 aryamira urubavu rwiwe nanje ari ugwe wanje abijya vyo koderanja nk'umudamu uti hindukira ino sinzi abacuranze bavuze ngo tuvyaranje ugaca wumva ngo ico ntigishoboka ndabiba mwubwo buzima nanje no kuvana nuko msabo bana batokumva ndiko ndakirana mwiyo mpamvu ngaca mfana ingingi mirane nyene gutyo nka pfurupfu nyene go mu gitanda hasi nyene bikaguma bigenda uko sindi umukubita nk'uko umuntu yabivuze dufise abasore bitimbonera kure bacumva havuge n'ukoroye gusa babaje bivaye natujya naturiya mutamuhurizako nama nakubiswe nama nahaboshwe ibintu bitangaje burya nyuma yaho rero yacara koroniza uwo mwana wanje w'umukobwa Irakoze yaramaze kubavyarira kabiri amubwira ngo nta wundi mwana ngo akurikira inyuma yango ni muduhonore naso naye nkavuga ati nyabona ntivyokunda uwo mukobwa wawe yaciye avyara nawe abana babiri kubera vyohejwe na nyina bicarayo bibikindi gikomeye ngeze ndavuga burya abo bahungu nyene bazimutera izo nda nashiduka ndiko ndarya amakupe nkakubitwa nyene ibintu ntazi ico nzira abakwe bawe nibo bokwiswa bakwe nibo baza kugukubitira mu rugo rwawe kubera nabamvuze ndiko ndabatesha uwo murongo wo kuguma bitorera ku gasenene nyene niko novyiga basi bigeze ngara havyarira kabiri havyariye kabiri havyariye kabiri burya ryariro mwiyi demire 24 niho nabonye agasha karenze yaramubwiye ati mwana wanje rero wepfa umuja ku buryo kwipima uri umwana w'umukobwa wabonye kushoboye mugabo kugumuvyarira wumva ko amatongo y'umuja aragoye burya rero ncamba nduguru ibintu bidasanzwe aho nyene yaravise n'iyindi nda nyina caramwobirija kuyikorora kugira bikunde je mfatwe n'urubanza neza nje mu mpimba bo bitegemvye burya inda umukobwa arahanuka nk'iyo mukire arayikubita hasi gatatu arayikubita hasi no kuvuga ngo kuyigwira inda afise basi nkuko gusimba wera sintumbe yo kuvuga iyo ndi ivemo jewe nci akacapa ku nzu hejuru basi nkuko ko gusimba ari yagwira gucya yubana akacagwa yubitse yabikoze turunye bene we ntiyababara yarabana ni ukunda nuko kwa mubo indira yo kutikunda kwiwe yarabitse intuguta abihejeje ababanyi bose bavuga ati nukuri nyandwi je yamariye wewe warinjiriwe n'urupfu enda rero ko tubibona we muvi ruhande habura urwitwazo camitamwe kuja nkiyo vyose arabikora araheza n'abadamu bose bamufata basubira muraza kuvyumva ni navyo vyantabaye burya umwana w'umukobwa inda rero irapararangana kubera ibabaye bacamujana kuri hospital dogiteri araja kwa dogiteri amusuzumye aravuga ati inda yawe irakomeye mugabo nyimba wikubise hasi n'ububabare wewe ufise bw'iwawe mu nda ariko umwana arakomeye ubwo urumva intumbero yarafise ko ari kugira iveyo cenja mu mpimba ariko rero vya bindi twavuze vyaba abantu bimbonera kure karagago kabo canka kumba bikebeye jewe ntibaravye ko narenganijwe mwuwo mwanya yaciye yinjira ibitaro baca bantonda ko buke ko vyari kuwa gatandatu kwa Mungu baba barantonzeko ngwe ntushobora kuguma widegemvya ngo ubeshe kutabeshegwa ngo umuntu ari mu bitaro ngo bisaba yuko cuja mugasha ndavuga nanya kuba untwara mwarabonye ibibaye je ko ntigeze ndamwegera kandi na nyina yaravuze yuko ngo je ntapfuye ngo abana biwe batazogira umutekano ti none nje mugasho gute ahubwo
ni munjane kw'iryo vuriro ariko jewe nisinye bizokurikira nyimba ari kuriha 100% nzorihe nubwo ataco niyagiriza mugo je sinje mugasho murabona ndisazi mugashobora kubitana bakamabuji abo yantangiye bazora abanyene ariko bazoba bahari murumva nogwaye ico ntigikunda kubera harimwo abamudoma burya aho nyene baciye bamvuturana nagiye ari ku munsi wa Mungu ngaho nca nkunguta y'indwi zine ukwezi kose. Indwi zine ufunzwe? Wagirijwe yuko umukobwa wawe yavuye yikuze hasi? Yego baciye babihindukiza abantu nyego nije namukoroje ngo yonda. None ko umukoroje inda waramuteruye ntakuze uwo mukobwa n'imyaka imyaka? Narakuze cyane uwo mupejima ariko nawe yavuze ati ikirenze kiva mu gacimbira ikiwanyu je sindakumviriza weja mu gasho nta kindi uzokugwa nuko ivuye yo Burundi cankwe ucuja mu mpimba candagira Imana rero iyo ndiratekana barayitekanisha barataha batashira kaga n'ubundi nagize ntibigeze bemeza yuko batashe bagumye bagiserera bavuga yuko bakiri mu bitaro. Aho wowe nawe uri mu mpimba ndi mugasho ari umwopeje yavuga ati wewe ntarumva neza ko batashe sinzokureka bakaguma barungika babasore n'ubundi bamupedara kuja kuvuga yuko bakiri mu ntuzeye ubute bamupedara reka hariyo amaterme tutahapa tutahura muto oke nacu bandanya nacu abo basore nibo baciyeho yego kubera mw'iyi kipe rero turimwo yabitwa imbonakure mu gihe umwana we yiruka muri bo bamukoze ico bashaka kandi bamutegeka uko bashaka kuvuga rero inyuma yaho umuryango w'iwanje nca ndagira chance baca barabitohoza barabona yuko we yakoze wanje ari muhira baca baranyandikira gakete bange muri ababanyi bakama kwaje kugira ntibiboneke ku gipolisi yuko nakiri ikete birahano nca ndabona ntibyemewe ko umuntu yandikirwa ikete yo mugasho caye bazomuhekara ama politike uri kurashaka gutanga kugumura abandi burya nca ndasaba audience uwo mopejima ariko yarafunze carayimpa nca ndagenda namuganya kuba opeje jewe no kurisa imbavu zumiye ahantu ndarampagaze kubera hajya amanyumba 10 abadetene ntibajyama none rero jewe numvise neza unkorere amatohoza wandikira umudogiteri umubaze ko izina rya Denise irakoze yoba kiri mu ivyo bitaro kugira utahure neza ko je mfunzwe vagabo abo bantu batashe bo mupeje ncandagira amahirwe arabirondera arakoresha telefone kubera abategetsi babazinanye aramubaza ati ndondera mu ivyo bitaro izina rya irakoze Denise undabire ko ari ko akiri mu ivyo bitaro basi acaratumanye nawe abakoresha bararondera basanga ngo Denise ngo ahwanije ngo indwi ngo yaratashe byawe nyene ncangira amahirwe umupeje carandekura andekuye ntashe bavyumvise aho nyene naciye nsanga batekeye bagiye bose bagiye kwipangira n'uwo mukobwa nyene umwe mutoya na wari uwo mutoya wewe arubatse nawe yarahevye ishuri mugabo umusore yamuteye inda yaciye amutwara ivyo byo ncamvuga ati namahirwe umva ko mvuye mwako gasho nca ndagenda nizeye yuko ntashe nkumbure ndonka kuko agashavu kari kaheze navuga ati n'ubundi nkihenda nkajanyura bansubizayo ahubwo ntaye nekereje ndabe ko none abasanga bashuhiriza utuzi kiza ndatasanga inzu bakorofye neza nta n'ikiyiko nta n'isafuriya yo kugira ngo basi ndondere n'akajumpu kwibarabara mite ntekanye sanga byose batwaye bamaze kuba batwaye ndaja mu nzu ndaguba n'ikirago ngira ngo barajana naciye nsasa udufuka ndasasa nkaho nyene akaba ariko nza njyamako ama ndatera ndatohoza ndamenya aho bari menya aho bari nca navuga ati none ibyabaye mwarabibonye ni muze rero mutaye muhira ngo gusubirana nawe ngo ni nko gusubirana n'igisigo toya ni muze muje muhira ngo ico ntigikunda sinzi waciye angira inama nca ndaja mu bahuza ngiye mu bahuza ndabakomvotse baritaba bitavye umukobwa yavuze ngo kumva yuko wewe uri papa unopfuma numva yuko ndiko ndaja ku maziko nyina nawe baca
baramubaza none we nawe kuri nyina wewe wumva ubivuga ko iki kwasaba ko utaha wako nsubirana n'uyo ngo nopfuma nja mu cobo kwahera ico gihe rero nca nibana mw'ubwo buzima donc buri wenyene haheze umwanya ungana gute ivyo bintu bibayemo wenyene ndacabiguha umwaka ugomba uhera burya inyuma yaho baciye baza ku nguvu zabo baje ku nguvu zabo nca ndikeka ati vyaba vyose ta bantu ntibanzaniye amahoro nca ndafata kumba fasha kumba kubera hari inzu y'ivyumba indwi nca ndiha kumba ni korodori imwe jewe mbamo uya rombayemwo niho mwijoro naza numva ndaranukirizwa ibintu umva ibintu biriko binuka navuga none bashe ko atamapine ngaha bacana ngo bahigemwe insinga kubera hariho kungene amapine bahigamwe insinga navyuka nkaza mbona urugi rwari rwugaye mugoro uruguruye yanje navuga ati ahantu nzohava ndahandura akarambaraye yanje mpitamwo rero gukwepa ndahava ni muri iyo ntumbero yaciye ivuga yuko ndiko ndahohoterwa mu buryo budasanzwe nshangira imana numvira ishirahamwe sindagora umuperezida mugabo nimirije kuzomugora ivyo nsaba n'ibitaba ngombwa ngo babinshire mu ngiro nshampitamwo rero kuza mwene ishirahamwe nayo mapine baturira ivyo baturira muri iyo nzu vyari biki byari ibintu vyo kungira ikirofa byari ibintu vyo kungira ikigugu ibintu vy'ubushirikini nyene kugira ko nashobora kuryama nkomeye nkazinduka ndi umuntu mengo yabubagiye mu maso naherutse ndyama numva nkomeye ubu rero ntuba mu nzu yawe warayisohotsemwo habaye umugore wawe n'abana narayivuyemwo nk'ubu tugiye twobasangayo none uwo mugore n'abana bo niyi saha niho bari nta ngorane okay urumva wowe muri ico gihe waciye witurira ishirahamwe ntibaraja kugutunganiriza perezida ntaraja kukuburanira cyangwa ngo ufashe kugira ngo ushobore kuburana mugabo aya mahohoterwa wakorewe nayo yego nayo mbere perezida kubisanzwe je sinabibwana bimusigurire we yari yibaza ko ndi umunwanya asanzwe ariko jewe ndi mu bahohotewe bikomeye kuko gupfungwa ukwezi kose uzira umwana wavyaye ashigikiwe na nyina n'agahinda mvise kenshi gukungene mfise abana babiri wari ushaka bangahe no oya nari nshaka abana ko banguma hagufi nkumva umukwe nkamenya ati nanje nogendera ku mukobwa wanje nkaryoherwa kuko sinari nkenye bikomeye nkumva yuko basi novuga ati ngenze mu rugo rw'umukwe wanje canke gwaba mwana sinzi ko tahura bamwe cyo ariko harundi ingingi mirane sinitwa umupapa sinitwa umuvyeyi nta na hamwe bumpagaze ndi nk'ikintu cikiwerewere guca okay mota mbere yuko ngenda ku wundi ko ndakubaza ikibazo gisanzwe na wa wundi nare kumubaza mugabo yagiye kugira ngo ushobore gutwara uwo mugore yaravanye n'abagabo babiri kandi afise n'abana wari wabuze uyundi canke vyari vyakugendeye gute ikaronda guha umuco w'ingene je namutwaye basi je nari nsanzwe nkora kwibarabara mu vy'ubuhangayishi hariho station bita Engene ngaha niho nari nsanzwe nkora akazi nkora ibintu vy'abadandaza ndabipakurura ndabishira mu madepo yabo uyo mudamu rero yari asanzwe yaravanye n'abo bagabo yari yipangiye mu ikarite biti rya Bwandimari sinzi ko mwama muyumva no ku maradiyo iravugwa akaba hadandaza ibiyeri n'ugwagwa nkuko guhangayika kwanje mvuye mwiyo micoko nari nipangiye nyene haruguru yiwe narasimbiraho akampa agacupa harakasororeye harakampayideni nkamwishura gutyo bikagenda bikwegana gutyo urukundo rusharufite burya rero nyuma yaho acarangira nk'umushefu jewe akambwira ngo genda ubuganiriza bajya bakiriya no kurihisha nkarihisha nkabona umengo nta stress bimuteje inyuma yaho mbere kandundura cambwira ngo no munsi ngo ntugize mu resitora ngo ndacumba kagari habe dusange hanyuma bigenda gute umva rero mumaze gusangira byaciye bigenda gute niho byaciye tukire ntaco mutareka ni sawa no kuvuga ko niho mwaciye mubanira byaciye bigenda byaciye byandurukira nyene urumva ikinure ikigutwengeje none ni wibutse ingana iryo joro byagenze waciye usanga ndahara waciye usanga uharaye
we batugaburiye neza ucuvuga uti mbere no kucumbika no gutaha sinazi urasanze byaziyemo hanyuma muca murabanuko basi rero duca tubanuko ni ukuvuga ko umusore nari nibufise nsanga namurashe n'indamumbure hama rero ko hakwirinda guhemuka iyo ndamaze kuyimbwira nemezwa neza ko naharaye nca ndavuga ati nukuri ibyo gushaka ahandi nigira ibyo kuraraguza je ndabihevye urabaye gwanje ivyo birakwiye ni naho rero naciye nsanga namuteye iyo nda y'uwo mwana irakoze nyene hama duca tubana mu ubwo buryo twari dupanze aranampanura iciza carabayemo sinova ngo yamye ari mubi muri byose aravuga ati nta kuguma dupanze kandi uvuka mwigisagara itongo numva urifise reka tuje kuba ku gatumba rampanuro ivyo ndumva ko ari impanuro irashe duca turaja ku gatumba igati ndubaka agashamburete turakabanamwo hama tukabanyemwo ndanduruka ndubaka n'iyindi kwiye yagutse yarifise korodoro imwe n'ivyumba bishika 6 ni naho rero ivyo bindiro ivyo vy'amasanganya yo kwanduruka bisendwa vyaziye hama babica bigenda uko je nuko vyagiye birankurikirana ko murakoze urakoze cyane urakoze kudupartaja inkuru yawe nawe tugomba tuvuyu nibazwa ari sinzi ko uyu wundi mutama nawe tuhava tuge nitwa bande je nitwa Ntomvukiye Melchior yego uvuka nganye mu Kayanza yego muri komine nyene uri muri yishira hamwe nawe warahohotewe urubatse canke nawe waje gufatikanya n'aba bana kugira ngo ndimwirishira hamwe kugira ngo ndarizemo nyene cyavanye nuko ubonyaho mukuru wishira hamwe ansanze ahantu ndiko ndahohoterwa aramfasha aramburanira avuga ati umuntu ariko ararengana bica bituma ntapfunga uwo munsi ndaginjiramo rero ndi muri cyo byagenze gute uwo munsi kugira ngo avuge ko wari kurarengana abona je mu bisanzwe nari nubatse ubwo rero agera igihe mutama atangira kumpinduka buke nkamagara abavyeyi biwe nkamagara nabi wanje tuja ahantu turabe ibibazo ko twabicemura bivanye n'iki nuko yagumaja mu bintu byo kurondera imiti ngo angira ikijuju ngo kubera ngo papa ngo yatunze abagore benshi ngo nanje ngo nozohava ntunga abagore benshi avyoshwa rero na mukadata burya rero haragera igihe abantu nyene ngoma ndabangara abajyango biwe ni abi wanje kaduhanura byanka bongera baduhanura byanka nanduruka sinzinga naronse akazi ndagenda Bujumbura burya mvuyeyo nko kunye n'umuntu avuga ati ndatashe muhira niho abantu bambwira ati burya rero wa mugore ubu upfa gukora ukuguru umupfumu ahari yaba yamushikire no hari yaba yamushikire no hari yamushikiriye toyara ko nubeshi je ibyo sinoca ndabikorerako sawa we nubigumiza uko ntaco nongera nkasubira ku kazi burya rero hagiye umwanya ndahenda ndagiye ku kazi sinagenda ndakimirana kweri je mva ahantu bita mu Gikombe nava kugira ngo ntonde ku kazi saa moya i Bujumbura byasaba ko mva muhira saa 10 ndemiriyo saa 10 ndavyuka nuduhuzu naduganye ndadushira mu kabege ndamanuka mu saa 10 ndaza n'amaguru nyene no ngaha mu muji nca ndaterama uraca neza nirigwa mu muji saa 9 nca ndataha ngeze muhira sanga sihari ndabaza nca telefone naramuguriye ndamaza urihe ndi muhira uri muhira uri mubiki uciye ngo ndi muhira none uri korakora iki ngo ndateramye muhira none umwana muri kumwe ngaho wo mpamo tukavugana ninde ngo bose bagiye kwibarabara tibasi rero ngwime reka jeho ndamuguhe umubwira aho uri afise umwana nca ndamuhereza ati vugana na nyoko aravugana ngo mama ngo papa ngo ari ngaha muhira ngo ariko arakuba ngo aratubaza ngo aho uri teka ngo jewe ngo mubwire konje ngo nari ngiye ubunyene ivyo ntaco ndarindira kwaza ndabura geze mu mugoroba nko mu saa 11 n'usu sizeri mbona arashitse tinone wewe wari kuje nk'ubu ngo simba nkeneye ko nande ndaguza ngo bintu nk'ivyo onya ngo
ugiye nanje mba nsigaye ngaha muhira ngo ntuzuheza ngo maze ngo iyo ngiye sawa nca ndanuma ndajaho ndanuma burira buraca bukeye niho numva muka data yumvise ko namaze gukema ati noneho hanaguma aja baguma bambwira muka data aracara seruci yumvira aravuga ati hamagara abantu mbere acarigira umusatsi ngo ni muntabare muze ngo murabe ngo bino bintu uno mugore ngo yitwa ngo mukazana wanje ngo ashize ngaha munzi wanje ngo ashaka guha umugabo ngo mubinkureho ngo mbere ndaremvye arasara ariruka mukaso arasara ariruka ujya rero mudamu nawe abonye bibaye uko acarahunga cayiruka iwabo atware batonze nyene bumvise uko mugabo abaye gwinshi ca aravuga ati ngo tuje kumuzana aze avuga ibyo bintu bihari burya tugezeyo mwijoro iwabo kuko ntihari kure ca ngoya ngo ntaza mwijoro abandi batwara nyene biwabo nyene bavugana ti azoze jo habona yaje yaraje bukeye cahitara ibintu baratutumura nyene wa mukecuru yaramubikiye ivyo kugira bakura muri iyo nzu yawe ibintu by'imiti y'ikirundi mu nzu ya nyamukecuru niwe yabizana ngo ibi inya gushika hasi azana n'amahera azana n'ibiharage yari yaranyegeje agenda aragurisha kugira ngo aronka amahera azaja guhiga ivyo bintu burya rero aramubaza none ibi ni ivyiki umutumba nyene wakoranye jewe ngo ibi inya ngo nutwo nifashisha ngo nukuri ngo ntangwana irimo ngo none ngo hari icara abo ngo rakwa arakomeye simenye rero yuko ari ibintu byo kugira ante byo kunzirika ubuzima ngo ntihagira abantu ngo abagore donc wowe uzobe umeze neza uri kumwe nawe gusa harimo abandi nta ubuzima ndabuba nk'uko nagenda ushikayo mbere yanduruka araswasura arabona ko namaze kubika ikintu nyene c'ikidegere biriko yanduruka araswasura nagenda aca yifatanya n'abandi bagabo kutozura gukora igikorwa cyo muhira wapi burya navuga ngo abanyene unyagiriza ngo no bazogukubita ubuzima ndabuba nk'uko ngoma mpanuza ushika yaho twandukana muri twashaka no mwishira hamwe y'abakenyezi nyene serukira abakenyezi CDF ndavyigana twatwawe n'umukuru nyene wabo bakenyezi ku mutumba ndavyigana burya umudama caravuga ati nukuri araduhanura ati wa mudamu wewe niwe uri mu makosa uyu twurumva nta kosa afise ahubwo genda uzuragendera kumpanura abantu baguha nizi tuguhaye umenye ko ari umutama wawe yego tukataha nubundi nagenda bikamera byarandurutse rero birakomera gose ku buryo nshitse muhira nawe atarataha aza herekejwe nabo gwari kumwe nakubitirwa mu nzu baragukubitira mu nzu nizi n'inkovu z'intuzenya nakubitwa nimbonera kure kubera yari afise umugabo umukuru w'umutumba we basororanira cyane muri make niwe yanansanguriye kuko sincubatse ngo rero handagera igihe ndavuga nti jewe handaremvye reka mpunge ndagenda nyene ndagenda mu gahinga ndaherayo ndamarayo imyaka ishika 2 narahunze wari wagiye Bujumbura nyene yo nakorana cyane utataha utaza kuraba abana naraza umwana nkamuha ibikoresho byo kwishuri ufise umwe abana bari n'indwi okay abana nkabigisha uri mu ishuri lisanzwe nkamurihira uri muri kaminuza nkamurihira wo muri kaminuza araheza n'abandi bangahe babiri bamaze guheza amashuri 3 ariko umugore arabikirara ushika yaho nizi isaha nkeka n'ubu wasanga yibereye mu kabare yibereye kumwe n'abantu je ngo nkaguma ntaka ubwo gusa aho kuyumviriza kubera uwo mukuru w'umutumba akandungikira bankubita ndarambikwa rero uko nyene ndabivuza insubiye inyuma ndi Bujumbura niho nanduruka ndimvira none jewe nzoguma mu gahinga kuva ryari gushika ryari ntihazogera igihe nkagwara nzotaha hehe nireka nitura ubutungane nditura sentare rero twumviriza naguma mvuga ngo nukuri ngo uyu ngo ndamukunda ngo iki ngo nukuri ngo nta ngorane je dufitaniye nawe ngo ahubwo nace ngahataye muhira je ndavuga nti nukuri bibintu naho bivuga uko sibyo ngo byo byose ngo taha
ndavuga ni je singambarira amategeko reka ntahe ndataha nta mwaka waheze hatahera umwaka haheze nk'amezi nkane kubera nyagiye ndinguka natashe no mu kwa kane mu kwa 11 mu kwezi kwa kane aca haba urubanza azojamwo ariko wa gatandatu ahurirayo na nyamugabo ari umukuru w'umutumba je rero nari nararonse uduhera sinatwononera mu gasozi ncandagenda nari nazanye inka mugero uwo munsi mba naronse akaraka sinamenye rero ko ateguye yuko bazojana mu bukwe mw'ubwo bukwe n'uwo mukuru w'umutumba burya ndamubwira nti we rero wosigaye haje nanje naronse akaraka ngiye gukora haruguru urumva nkivayo ubutungane buvuze icyo muhira n'akazi naciye mpeba kubera nisanzwe nkora akazi k'igifundi naciye ndagaheba cy'Ubujumbura nca nkorera ngaha yewe ndamubwiye nti mujya rero wewe bigenda uko genda giye nawe rero amugene uri bugaburira iyo nka wari uzi ko afite urubanza navyo nari nzi ivyo yuko azogendayo burya nigiriye ku kazi ndakora sinzi nyene haje umwana waho hantu ariko ndakora arambaza ngo none tisa ngo kubera mutaje kumviriza amanota y'umwana ujya mwana twigana bayamwongere jewe nyina yagiye ngo ntiyigeza jayo tu rero inka yanje kumwaye kugeza y'amasaha yiriwe bose nireka nsimbe ndayitemera utwatsi ndasema ndayitemera utwatsi ndayiha bwo nyine mbona je nyine basha yaborewe none gasha wewe ubu ibyo twasezeranye araba ndi ku kazi nzingaruka barije ngaborere nkubona biriko biragenda gutubone bari vyiza ubwo nyene atoye umupanga aho bangura ngo awunteme imana iramfasha njya mukati amako mu kirere nkuko turuvuga ucanya ndavuga n'Imana anje uje mvuye ku kazi ngo ndugabure nka nungire nkomerekera hanye sinzi ngene imana yamaye gutege mu mwanya nga ndamunaze ndamwaka umupanga chandakinje chandawubika chandagenda kominduro waranyisha ne muramye nangize ndababwira abantu uko bigenze uko byagenze amubwira ati burya wewe wakoze amakosa urabona uburaborewe nawe avuye aje kugaburira inka ava ku kazi ndahubwo tora kana doje kwahira mwaka tora kana doje agenda umva ni masaha 7:08 ndagenda ndabana nyakazi ngo dotse naciye yibereye mu kabare na yana joro wa mutware wiwe ndavuga none ibi bintu nibiki akundi ndamubwira nti none kuva bwa bundi uri kurahira ngaha na joro ayifisaho ni ngo burya ngo ntungu mumvugisha byinshi cyatitahira uwo munsi ntiyatashe nabukeye ntiyatashe umva hari kwa gatandatu cayigira muri gwa rubanza kwa Mungu ntiyatashe kwa mbere ntiyaje kwa kabiri niho yaca tonda ku ikomine baca bankomfoke y'umunsi umwe uwo munsi kwa kabiri ngo itabejo ndajyana byiga barambwira ngo kuki ngo washatse kwitavyiga ko bimeze ariko ngo wewe ngo hanyura ikigaba ngo ko nukunga wari warango kugenda wari warataye urugo nasi nawe utaye narahunze nuko nubundi nasubiye mu kubera ndugizwe n'ubutungane ngo nimutahe nubundi nta kundi je ndavuga ntari koroje hose ngo mamhohoterwa bacha barambwira ati burya rero hano umusekreteri apfanye ni wacu umusekreteri ahari aba hafi yacu arabibona imibanire imigenderanire y'ingene wa mudamu yigenza ingene bimeze burya aravuga ati jewe rero kugira ngo ibi bintu ntibizosubire ngomba ndabasinyishe ngomba ndabasinyishe wa mugore we ntuzosubire kugendera kubera hanini urumva bizana n'uwo nabo bantu mugenderanira mu bubare guhereza isaha udusinyire yuko utazosubira kwinjira akabare uri kumwe n'umuntu w'umugabo atari umugabo wawe ngo kandi utabidusinyiye ngo byumvikana yuko utazobukeneye gutaha muhira ushaka gutaha iyo wahora cyangwa ngo ko kwagiriza ngo aramugora mukubita ngo biti tika ngo nawe rero ngo dusinyira yuko utazosubira kumukubita tego mugabo wahora umukubita urumva uwo munsi yanyegereza ko namukubise kubera tuniganiye aho hantu afise umuganga ngo agomba kuwuntema sawa ujya cyarasinyira je sinzosubira ya sinze rero ngene bamavuga ngo yamaze gutora hehe sinzi ukuntu bawuca umugani
aca n'ubundi birasubira oma n'ubundi wa muntu bikanga ko bahebana burya ku kanyuma baso kunyica bansanze mu nzu yarungitse imisoro 3 izi nkovu zose zubona nizo muri nyajoro ukeye wari uryamye ndi mu nzu ndyamye araza ngo nyugururira saa 3 y'ijoro jesi nugurura imisore rero aha twaniganira ku rugi n'ibifera beto bajomba niyo mpamvu nakomeretsa aha izi nkovu burya rero sinzi nagize imana nca ndonka ko yanza nahinza ngo umufundi ndonka ikintu bita igirifa nca ncomeka mu rugi mu musipi w'urugi nca ndonka nyene telefona rero nca ndatelefona umukuru w'imbonera kure muri zone ari mfise nomero yiwe ndamutelefona aca arambaza ngo none ni bangahe ni 3 ndabumva mu ijwi gusa sindababona bariko barambomorerako urya ati rekanzi aca aravuga ati mugabo sininjira ku mutumba ntabako umukuru w'umutumba ntabimubwiye aca aramutelefona namba yo kwikema ati kumbe ni kubera ni kuri bya bindi ni yamwitavye aca abwira abo aca araza asanga muhira arambwira ati wegumiye ntuze umujyane avugana n'abahungu kuko je sinoja ngo ndakumvirize n'undi ndamumvirize ku mutumba hari umukuru w'umutumba hari abandi bangahe bakorana atanu umwe hari araba abasore 3 nta jambo novugira ngaha ntacaca afata abahungu acara bajana ujya bajanye ukeye niho navuga nti none ibi bintu ndabifate gute ndamubaza ngo genda kwizone ngiye kwizone chef de zone arabati kufise ibikomere genda wivuze kandi ucuja kwa opeji kuko urwo rubanza je sinogumbiriza candagenda ndivuza candagenda kwa opeji charama ngo conference yo arungi kimwe rungi kiya kabiri ya gatatu ya kane ko ya gatanu yacandungika kwa procureur aho rero ngiye kwa procureur naho ntibitaba kandi aho nkaca mvuga nti none je nzosaza gute ngo mu buzima bw'umugore n'ababangenzi biwe sinzoca yampano ati ko yanse ko batitaba itwara umuntu uzenya mu bahuza ndashinga urubanza mu bahuza burya nakurikirana muri komisariya bambe hari muri parake nongera mburana no muri uzeye mu bahuza byarangiye muri parake batitavye ngenda bataza bango niho nitwarira kubera iki barungitswe n'umukuru w'umutumba bakavuga ati ahubwo ni ntaburize n'umukuru w'umutumba nanya nkavuga ngo umukuru w'umutumba nibo bomwivugira ko ari barungitse kubera jewe sinamumvise ku mbuga burya rero byarangiye mu bahuza bavuze ati wewe urabona n'undi bwa mbere warasavye kwako kana kubera ukuntu tubona bimeze biranga kire twikintu ntwa gufasha ubu nuko menga twabagabuza imitungo umwe akagira umutungo guhiwe undi guhiwe yego ubu rero mwarapanga ndavyemera yego ndiko ndaza ko ndavyemera ariko wewe bahise batwandika urupapuro tuzana muri sentare kugira ngo sentare itere kw'igikumu yuko badusaturira byaragenze uko nyene baradusaturira mugabo n'ubundi ryahohoterwa ntiryahetse yaguma avuga ngo ntaco ndamufasha abana je nyakubahwa ibikoresho by'abanyeshuri byose ndabitanga ngo ntibikunda ngo arabesha burya rero umunsi tubonana n'uyu yari yaramhohoteye arakovya gose yazanye konferansiyo 5 azibika atazitanga kugira bazace baza bagutore bavuge bati bonatse kwita bakonvokaye burya rero uwo munsi mbonana n'umukuru w'ishira hamwe nari naraye mpatswe kubera konferansiyo zigira 5 yizanye ibaci barongeka kwa chef de zone ngo chef de zone ngo n'umukuru w'umutumba bamuze mu mushori wo mugabo mumuzana cyanavuze nti je niyo mutonjorera je no kwijana ko nta kosa niyagiriza mujyangezeyo narahi chef de zone avuga ngo nguwe yaje umunsi hari ku wa mbere ngwego ntaco turangora indi turamwumviriza ndagumaho
saa munani saa cenda saa kumi n'imwe niho nabona rero mu masaa 11 sinzi umugenzi yaciye haca ngo none ngaho ni mu biti ndabimwiganira ubu jyawe ntubona kuri imfungwa ngaha gute ngo n'umuntu chef de zone yagushikanye mu gitondo ngo aravuga kuri ngaha ngo lindira yanjutse yitahi none wacari ngaha mu masaa 11 ni urindiriye iki ka ndindiriye ko mustantera mamagara ngo ahubwo ngo dutaha uzoca umugaruke ejo habo ndataha ngo nyene ngeze muhira numva ko mva telefone irasonye nditaba ngo none we ngo ntunikayobera niryo zina bantaziye tego ngo uri hehe ndi mu gikombe urabizi time ngo barikwegera yubatse kwibarabara tigute ngo mustantera yagutumye ko ngo ne watashe mutavuganye je nabonye bwije niwanjanye wanshoreye yataje nanjye nca ndataha ngo ubu nyene tora moto uze kwikomine none nkubona washika gihe kino washika mu masizeri samo canke sizeri nusu samo none no manje kubura ngo ubu nyene niko ndakubariye ngo nyaruka wagutelefone ninde secrétaire burya sinzi ngumvise ndiko ndavuga nkuko nyene acarambaza ngo nibiki ndabimwiganira asanzwe rero ari mwirishira hamwe ngo burya wewe ngo onye ngo reka ndakwereka gufashamo aca mpa numero ya telefone y'uyu mukuru wishira hamwe ndabimwiganira aca mbwira ati wewe rero nimba ari uko bimeze ntutore iyo moto ngo ugende kandi nejo ntuzuje naguhamagaye ujya mbwira ati ninakubwira ati ndahageze uzocuza ujya rero ndahageze nsanga nyene bamaze kuvugana na mustanteri n'uwo secrétaire vuga ngo icara haonya twumva ibyarije byigana cyo umugore kina nongera ko ntaco nzitwara gabuye afise ukwiwe mfise ukwiwanje ubunya ikintu gisigaye nuko nkinka two kwahukana gusa nayibindi nta kintu kigena kindonderako nanjye ntaco ndamuronderako uyu ni wani wacha mwumvisha ati none umuntu yamaze kuja muri sentare agaruka muri commune mu biki ngo murafise ngo rubanza muri sentare cyane ni kugabura kwaragabuye urafise ivyemeza nshaka ko nisaho nari nabigendanye nkuko nyene kubera nari nzi ko nitavye urubanza arasoma acaramubwira ati wa mudamu mu gihe mwamaze kuja muri sentare ibya commune ntuzosubira kubizana muri commune kuko biba byamaze kuturengera nuko vuga weco gihe bace bagutunganiriza bica birahera ucurataha bica birahera ngo icabayeho mvuga nti uyu mukuru w'ishyirahamwe yaramfashije yaciye amubari ati iyo ataba wewe bensubiye inyuma gaconya no kumwirukana yamwirukanye ngo ave mu biro ntabyumve uyu nawe avuga ati jewe mva habiheze kuko niwe yantumye nzi ya rero acaramubwira ati iyo utaba ngaha nejo nari namurindirije kugira ngo ndamute mu gasho ndamupfunge nta bintu byo kumwumviriza nari mfise nizi saha navyo nari mfise none rero tahana umuntu wawe yote kwajyanje rero bandanye uko mugabo basi byaraheze urumva ko mwarabanye ubu ntibirahera urumva mwaragabuye imitungo barakubwiye yuko urubanza ruri muri sentare byaheze nta kindi mugihuriye ko na madamu wawe ico tugihuriye ko nubwo ntihigeze areka kunyonera muri iyo mirima twagabuye ndimye sinzarura acaza gusoroma agasoroma ibyo atarimwe ngo yitwaje ngo twahukanye harageze igihe rero nditura ndavyiganira mukuru wa sentare n'uyu ndabimwiganira uyu mukuru w'ishyirahamwe avuga ati ahubwo shingisha urubanza muvane ibyo waronse ubigire ku bwigenge bibaye ngombwa urongeye n'ubigufasha sawa rero naciye shingisha urubanza muri sentare gisaha tuvugane igituma nashitse ngaha ntevye aratwumvirije avuga ngo barungitse urubanza muri parake rero narindindiriye umwaka wose ko biva muri parake ubu rero byakunze byaheze ntibirahera kuko uno munsi mu avoka shirahamwe ryampaye ntiyaronsa akaryo ngo atonde waciye rusibira ndindiriye mugabo urafise icizere biriko bigenda neza novuga nti ndacizeye kuko urindiriye kuziko
itogota ipfundikiye ntimenya ko ari igitika cyangwa ari iyirengarenga yego nzobimenya ipfunduwe kuko nk'uno munsi uwo muntu yaza kuboneka ngira ngo nari kuwumva icyumviro cy'umuzikirima wowe rero uvuga uti ikintu usaba nuko twopana n'uwo mufasoni wanje kugira ngo noroherwe cyane nico usigaye usaba Imana kubera ibindi byose urumva biza byararangiye yego murakoze cyane tutakija ku butegetsi President Nkurunziza kigiye twarabaye aho n'umudamu gerageza utuzicwe mu tuzobukoze tubanye n'umudamu mu 2005 jewe icyo gihe nakora mu Rwanda twashora indagara twashora indagara mu Rwanda yego umugore nkaba namuhaye umutahe wo guhura ibigori aca afatana na mushikanje bakaza bagura amashashi y'ibitoke batarika baranguza amayoga amajewe ikiri gukora jewe umunsi uri izina umugore mbere nkuru y'umwana isubira inyuma amara icyo gihe umunsi indege ya ntuze ya perezida ntuze Habyarimana na Ntajyamira nasikiye Ntajyamira ikorwa bayikoro niwo munsi naza muhira maze iminsi muhira ndamubwira ati ibihumbi 5 kino negerera afise amafaranga urumva ibyo bintu byose uko tugeze mu Rwanda badubwira ngo ariko mwebwe ngo mujino ngo perezida wanyu ngo indege yamukorera ngaho Kigali ngo mushoye ibintu buya twabitaye mu isoko nyene tubona ikoroda fesi kiruzuye gisirika ujya more burya yoha azi iminsi 3 nabwo ati ibihumbi 5 ikintu negereye ngo wawe wahora ukoresha nk'uko bagemuye mu Rwanda ngo urabise amafaranga mu nyuma y'iminsi nk'itatu muramanje yari yaramikije intungwa zibiri muramanje mashikanje arambwira ngo rega ngwi izi ntungwa ngo nikuzisubiza muramwawe ngo kuko ngo uzijya ko bagutwara amafaranga wahora wibyimbagiza ngo mugirane ngo nozigizo ntungwa za muramwanje ati mbere jewe ati uyu munsi nyene mbere muzinkuriye muze muzijana jewe nzoguma ubukene nari mfise umugore hazi iminsi nk'itatu ashira induru ku muntu umugore wawe ndamukoye amenyo 3 yemwe umutware ugacimbiri atwara mu gacimbiri nyumba 10 burya yazanye intego z'abantu ngo shorera turagategeza ahantu tugiye dushike kwishima niho umukuru w'umutumba yamubaza ngo none gakitere ngo icyo kidegeze cy'amaraso bakozemo ngo nta kintu wumvise ngo ya mwene wacu ni we yacavuga ngo jewe ngo naganye gacari kuri Noheli ngo jewe ngo naganye gwagwa ngo nimuze nza kubaho gwagwa ngo n'ugwenda rubahe ngo amaruze tubirabe jo habona aho ni mu mwaka wa cyari ikirindo cyari kuyishimu cy'abasirikare ni mu mwaka nyene Peter aja ku butegetsi burya turagenda ubwo nyene umugabo witwa Coniki acaravuga ngo ndagacumuriye umwana ngo icyavuze ngo nibyo ngo n'ubundi ngo abana ngo n'umugore ngo n'ubundi mubasikara mu ngora ngo ni mugaruki turasubira muhira ujya bukeye mu gitondo cyambaje rero cyanyezi bamwe banshorera bose harimo abatware 3 mu gitondo nka saa 10 umugore acarariyo mbere kwanza inkuru y'umwana isubira inyuma umuhungu wanje w'umusore acarankurikirana nko ku metero 30 ankubitirayo burya rero aho hose bantabara abanyamurima bavuga ati tabara ntumumwice turamwumva burya rero baca bankuraho umuhungu wanje ankubitiye turagenda barashorera hama turagaruka tugarutse tugeze muhira
wowe ni mwene wacu arabumviriza nyanzoga yumvira hiya aca aravuga ati shewe ngo nzaguye ngo umugore wanje yitwa nzaguye ngo banza uduhe inzoga y'umuhungu wawe kugira ngo akurikire se ngo kumukubitira hariya ngo banza uduhe amacupa 15 y'inzoga arayabaha kuko yari yaranguje amacupa 90 y'inzoga aca arayabaha bagiye kuyinywa mbere bakiterura batware bacibambira ngo banza muhe icupa Gaburiyeli ngo anywe nkore muta ngo banza muhe icupa ngo anywe ngo barampa icupa ndarina burya inzoga barayigabangana muzaguye ngo duhe inzoga ngo nawe yiwawe ingana n'iyi yatanze amacupa 30 wewe oya nyamugore iyo umuhungu we niyiyo ngo Gaburiyeli nawe ngo tuzoyinwe jogo tubaje kwitegereza ngo kubyiho heza burya rero bukeye mu gitondo ndabyo ku mutware wa mbere ngo bagiye mu misa ya mbere ngo ntuzi ko ari ku Noheli abantu bategera bajya mu misa ndaja kuwa kabiri kuwa gatatu carambwira ngo wewe ngo inama yawe yaruzuye ngo bose bari ngaha ngo niho bari mbonyera banze kunyitaba mu cyo gitondo niho naca mvuga ati jewe ahantu sahanje cyangwa nza kuyerera ucuca he nibera kwibarabara ndima hibo ntugira aho urumva kuva ico gihe mu 2005 naho visi barakomoye wari warubatse none ico gihe wagira urwo rugo rwawe wari warubatse byari ibyawe byo yego none wogira umugore n'abana mutubatse twaranaraganye yego ndabyumva mutanavuga nti kwitongo mwari mupanze canke mwari muba wari warubatse kana wakwitonge wanje no kuvuga ko kuva ico gihe mu 2005 gushika kuri iyi saha ntiwigeze witura ubutungane ngo bagufashe basi ufumuronka nahuba nabonye ndabitase urabona icyo gihe ugiye kwitaka uvuga ngo ubona n'umugore bavuga ngo umugabo wari nashe mvuga ati jewe ko nkize uyu munsi nkuba nkize impimba bari bajoreyemo zira ubusa nzoba maji bo kwibarabara nigomeraho n'ibyanje ndabahebeye nkuburo umunsi kugera uri hejuru jewe nibyo mwitonge wanje nacyo kaje sinavuga ngo nogenda nkasonzera n'umwumbati ngo nowuki kimaze igihe kirekire ku buryo yamaze kugira ikibazo cy'agahinda arahungabana kuko kuva atujijwe mu byiwe haraheze imyaka myinshi yaciye abaho atagira haba abaho aba kwibarabara akora izamu aho ibyo gukora izamu bibereye nk'ibihagarikwa hagakora imigwi ego ntiyashoboye kuronka haba yategerezwa kuronderaho arara aho bararira cyangwa habonye bishoboka ariko uyu munsi turiko turatohoza neza kugira dushobore kuronka ukuntu tumufasha azoshobore gutunganirizwa turabe ko ashobora kubaho mu buzima bubereye umurundi uwo ari we wese kera none ataragira iryo hungabana yari afise ubuzima bwiza ico gihe mbere yuko bamutura tuza kubera yatubwiye mugabo ntitwigeze dutahura yavuze yuko bagize ikibazo igihe indege ya president Habyarimana na Cyprien Ntaryamira bikorokeye hanyuma baca baratesha acaragaruka no kuvuga ko umutayi wiwe yawuhebeyeyo none byakurikiye kuko sinabitahuye neza imbere yaho ntitwari tumuzi mugabo mu byo tumaze gutohoza n'umuntu yarabayeho mu buzima bwiza kandi bwo kudandaza yarafise amahera mugabo iyo ava ku mutumba bita Mpandamigege ameze nk'uwomowe iwabo ni ukuvuga
umugore yarabigizemwo uruhara amaze kubigiramwo uruhara turacyatohoza inzira byazananye turacyatohoza neza gushika mu kibano kugira ngo dushobore gusaba ubutungane n'intwaro bamufashe twarituye ikigo c'ingo n'imiryango kugira ngo coco gisanzwe kijejwe by'agateka kazina muntu gishobore kuzodufasha kugira dushobore kubona neza uko uyu muntu yofashwa ni naco gituma mwishira hamwe dusaba ko hoba ikigo gishobora gufasha abagabo bamaze kugira ikibazo c'ihungabana kuko ibihari ko mu bafasoni hariho centre seruka ego kuko turabona neza ko dufise ikibazo kinini cyuko dufise n'abagabo bamwe bamaze kugira ihungabana. Muri uyu mwanya muri ko muramutohoreza aracari mwibarabara canke ishirahamwe ryanyu ryaramurondera hashobora kuba araba pour le moment ashobora kuba araruhukiye kugira ngo canke mu muvuze canke aronka abamwumviriza babinonosoye. Twavuga ko akiri mwibarabara kuko ishirahamwe ubwaryo natwe ntirigira urifasha kuko twebwe natwe ahubwo turasaba abashikanijwi kure badusabira ubufasha dushobore kubona uko dufasha natwe abagabo bamaze kugira ibibazo bikomeye kuko turabafise hari n'abandi wanashaka bakiyerera iyo mu misozi bataranamenya kwishira hamwe ribafasha ngo bagiture byoba ngombwa muri ico gihe tumaze kuronka ubufasha yuko twebwe tubashikira iyo bari ahubwo twebwe tukabegereza aho bashobora gufashirizwa rero turiko turarondera uko ivyo byose byoshoboka. Imbere ko turangiriza iwawe nagomba ijambo uyu mutama gato yakora wowe ntisinigeze ndamuhango avuke atwitondore hanyuma nawe tubwire uri muri rishira hamwe ryo cyo ubujejwe muri ryo niba nawe ufise ibibazo nk'ibi canke uri umunywanya sana.